amuzohindura irya rido yawe ya narayibonye man j'ai commenté hein umwana niwe itabura non faut changer cyangwa ugura amarida akomeye man amarida agwa ngahe rido ni 5000 za kawaida alors moi je te donne 5000 frère là tu vas au prix rido man non putain iwa man yarampanura ara kera naje nkiba mu buterere arageze igihe akarido ka usanga katabuse ngaho kwera uburyo voye Alvin ukumbuki kuri nini je kumukamisha man kumukamisha wewe ayo majambo uri yamubwira kanga iki no kuri telefone urubimubwira ko kumbe kumukamisha ya nakumbuye gukama ya nkumbuye kubombeka ya narekwiri mu buterere imana nk'icyambara impuzu ya 300 francs ya 300 francs mu 2001 imyaka ingayo je mfise 27 ans donc turangana isigura yuko wowe urazizi weye ntiwigeze uja mu Kamenge kuri Vayura kugura t-shirt za 300 francs t-shirt niza zindi wasanga umengo ni soutien mengo ni soutien ama colve 300 francs agwa 300 francs ipantaro wayigura 500 francs ukagenda kugabanyisha kuri 200 francs ugacha babigabanya kuri 5 unavala igihumbi nje narambara bien kuri 1000 francs kandi nkabegwa man ndafise utunoti duke ndafise umuduga mfisiki ndapanzizo yanje nkajiwe ndashobora kugara man mugabo ko iki ntabikora mugasanga akajama gacaba ni wabo ugasanga aracideplace mu taxi cyangwa mabisi cyangwa rege ugasanga mani man gusa ko arigira katari no calm down yes bakunzi bakoresha umwanya bakunzi basho bakunzi basuto cawa kanyamuji Mr Vuguta vyumye muri fresh ndibaza mumeze neza cyane ewa reka nshimire kwanza abantu bariko badukurikirana abantu mudahengeshanya gutera intege umwana wanyu abantu mwifuza iterambere ry'umwana w'igihugu ni nayo mpamvu rero mbonye muri ko murantera intege cyandondira abantu muba mwifuza kubona kumva amajwi yabo kumva ivyo bagona nico gituma nagiye hano bitwa kwa Alvin Smith Frimer ewa hari irindi zina bita Ravash originale indi zina Alvin vipi popo ni guze neza safi karme kumingura nuracangamuka ni kabaridi gucangamuka kwiwanje biba bimeze gute no kutacangamuka biba bimeze gute gucangamuka kwiwawe Alvin iyo ni nari ino Alvin abacangamutse gose ni nayo mpamvu hari indirimbo numvise ngo kubaho ntabombeka ngo ni kubaho ngo ntagoheka nico gisigura Alvin none bushobora kubaho utabombeka nina ariko amazi igihe gito yagiye ubona urabombeka kubombeka ntibirabe igihe man kubombeka se every second urashobora kubombeka man ubu sishobora kubombeka ubu umuntu abombeka ku Kanyamerika man bisigura ko Alvin akubombeka ku Kanyamerika ubu nina atari hafi Kanyamerika forever Alvin ubona yuko bizava bikwicira mu mubiri hari ntaco vyica mu mubiri wanje wawe nuwi wawe ariko tubabaza cyane tubonye Alvin yanduye izindi ngwara usanga Kanyamerika izindi ngwara mu Kanyamerika shana ziri man je kwi ingwaye man mubiri wanje man we nibikuraho system none yo kubombeka ukikora guti mweje shaka kumenya system ngene ubombeka kuko nyene wewe bigusaba iki kubombeka ibigori kubombeka system ya Kanyamerika bigusaba iki wewe none normal bisaba iki kubombeka mu Kanyamerika nshira ku mayange wewe kungene system ni ivyo ibintu cyo kuexplica ngarasta ya au deja naciye ku mayange man waciye ku mayange ego ni Alvin Smith dufise indirimbo nziza cyane la ni indirimbo nziza cyane la bisigura iki kwanza wowe la none bisigura iki wowe atona vyumva usize la je numva umengo na kamerodi gusa umengo ni kamerodi la nuko nye maze kuva ko ari kamerodi la aha muri ko amaza ngo bisigura iki uya ngira hari insiguro insiguro man niyo nyene weje kuvuga wana kamerodi parce que haya navuze let me sing for you laisse-moi chanter pour toi rero kuririmba for you sino jangawo bungo ndya kamerodi la c'est chanter berekana ryohera babakobwa za nkumi babana nyene beza non bon normalement indirimbo z'urukundo man zifata kubana cyane
izifata babantu babajaganye nuko abajaganye gute baba tipe nyine usanga bibenyereye bingevye cigeze nkidi muko ngide muri cro normalement indirimbo ziri romantique cyane cyane souvent zikunda abakobwa rasta abakobwa nabo usanga bazikunda ni Alvin akunze guhanura abandi barimvye bagenzi bati ni muririmba indirimbo zituje umwanya umwe mwikwegere ko babantu ya mitima ya babantu Alvin we wabonye iki wabisanze mwiki mu kwiyegereza iyo mitima aho rusaba abandi ko bikwiyegereza urumva ama ariyo music za business man ya muganga rap nga mu Burundi si music ya business nga mu bindi bihugu ça va ça peut aller mugabo ici au Burundi nta gaciro ba rap n'aba rappeur wabihinywe ryari byo nabihinywe après avoir gukora ya ndirimbo ya fata ntunde parce que là naririmbye hora wituze menya kukunzwe vuge kuvyumve je ko nayinze erega ndaremvye urumva yari pose cyabona abantu barayikuze ndavuga okay kumbe yavyo yaci rero umengo uri kuramagara umuntu ari mu buterero mu gihosha wapi kweri umengo uri kuratera indura ba ivyo bintu guhindura kandi après ça nuzenya bon nafise abantu déjà bampanura abantu bakambira man rap non rap c'est pas une musique frère ego si t'es un rappeur abantu bashobora kuvuga le gars il sait rapper arapa neza mugabo nta namwe woshika tabakiapa ya ni ico nico cyatumye avant aussi je faisais du rap français tu vois and la non là il faut que j'arrête de chanter en français j'arrête de rapper en français et le rap français aussi ndazi hagarika ntangura gukora ama R&B du coup iterambere murayibona ivyo vyarazanye uruhagara mu bandi barapere bagenzawe mwari musangiye iyo ngeso aho batangiye kuvuga ngo arakwefye rap ngo ntashoboye bo novuga yuko ari ingeso mwahisemyo mwo intuzo yo kuririmba rap urazi wowe iyo ari gifaransa nayo kubwira urazi ico gisigura none ingeso umva araho bica bisaniye na tala y'umuntu canke n'umudiho umuvuga umudiho ego basi reka duvuge style ariko je nabicishije muri ya systeme nyabaki kimya nyene uri kurisigura kugira uve muri herere oya sierere mu bisanzwe nuvuga yuko ari ingeso nk'ubu ari umuntu usanga afite ingeso yo kubegwa oya iyo ni don urumva iyo ni don ariko muri terme ya hari ya systeme nyene nijya ni style ni style du rap style d'R&B urumva ni style singeso frère ni style ego reka ndabitahure ico rero caratumye rero bamwe bavuga bati ari kwepa wezi Alvin atatanga ni kwepa basi okay nakwefye basi tubivuga mugana nakwefye mu ntumbero nziza muto ukwinziza ego Alvin mu bisanzwe wowe ufite amakuru menshi yobaza ku buntu kuko uri wa muntu ugicree kitu inakwa habari ya mjini ni Alvin akunze gushimagiza umugore wiwe cyane ndetse udashimagiza umugore wawe ushimagiza nde ariko uramushimagiza ukacuci uponda babandi gari na bonze nde hari wavuze ati umugore wanje vraiment ararenze kabisa ko sike ko mutatahura mwebwe mwabonye ya post yanje gusa nimwigeze mutahura ivyo jewe na nishuye erega ya post nishuye sinayipostinze yani commentaire nishuye kuvyo numvise ariko abantu bayifashe nka post re bace bayipublia nka voilà bari bet abantu bace bayifata nka post mugabo ni commentaire je nagize kuvyo yavuze wewe Alvin kuri ico nyine uvuze ati rap narayihevye R&B niyo irikira mu musaruro iyi ndirimbo la turabona ama views sikirenga kuri YouTube ndetse ugerageje kuraba ama views ya Alvin Smith kuri YouTube urabona neza yuko indirimbo hahiye na Double J ari ndirimbo iza kwisonga ifite ama views menshi cyane izindi si hit song izindi ni normal ni indirimbo ziri normal ya mugabo ya ni hit song frère ukikora wari uzi ko ari hit song cyangwa wavuze ati reka nkora indirimbo nyene je muri no bon nta muntu numwe amenya hit song man iyo ni migambi y'Imana man ushobora gukora indirimbo ukavuga ubugari ikaciba hit song na ukajanga ukavuga ubuzima ubuzima buragoye basanga wasize ibintu by'ubuseriye swata byagize ubugari en fait hit song ni César ni kubwira agenda hit song non jamais ni ibintu tubiza ni chance man
en fait ni ikintu Imana iba yateguye avuga iyi ndirimbo yawe iraza depassa ouais c'est ça ni navyo bikunze kuvuga yuko nga mu Burundi mu basani ba kubita kotsi ngo aza mu bambere nabibonye kuri post y'umu ngo akotsi nyene system nyene ngo aza mu baririmbyi bambere agenda nywa shisha man yonyene ndanywa shisha yonyene man ariko muri shisha hari udu system kunze gusanga bashizemo murisha flavor abandi bakoresha ivyo bitabi uri kuravuga cigarette no itabi rya tabi ritagira intuze itabi ntaryo nzi man itabi nyabaki rya tabi rya system usanga riri mu imbuto rimwe usanga riri mu imbuto ivyo ntavyo nzi man ni tumbago oya tabi nyene dawa basi dawa ya nini man dawa ya kufarmasi hapana dawa nk'ubugendo nipe dawa brother nyene ya man je sindi kuratawuri ivyo uriko uravuga man yo tomora elewa dawa kaga system nyene yandimo byatabi mukurinwa umanza kugira kugosora nyene ku tama ivyo navyo zirasa Alvin awelewe wapi ivyo navyo zigiye cyo nzi itabi nzi ni cigarette spermati ayo ni bimarboro bijya binini banywa itabi ya ivyo bindi navyo nzi ivyo bindi ntavyo uzi ariko uremera neza yuko ukoza kutuvuta system tu ya je ndisiga mukorogo man je ndaye wabitahuye ryari kwisiga mukorogo nikiye bigufasha kuva kera je namye nisiga man ni mwe mukoroga ibizimvye canke ni mukorogo nyene ivyo ni kuraba man je gikunu ko menya ko ni koroga ivyo navyo uri kurabaza ivyo ni oya nuko abenshi bibaze ko umuntu yizi mukoroga caba nk'umuzungu we ni kwiye kutaba nk'umuzungu nyene utukure maka umuntu atukure ugatukura nyene abantu kavuga ati yantuka iyo ni shwaye umuntu man je bashaka kayowe nkaka nyene kagufasha iki rero mu buzima kafasha iki ivyo ni bikuraba man no ubwo bwirabure n'ivyo biro bigufasha jewe esthétique nyene naje ni esthétique nyene esthétique ya canke iragufasha nk'ifoto gutoka nyene yose man nkaho twifoto jowe ntiboneka man bisaba ko ndayimodifya nongeza amarimyosité ngiriki bidugira rimwe ariko nawe uri kuriyongerereza yego mugabo urumva ndiko ndagufasha wewe ko je nano ire kuko nyene ndashobora kwiposta wisiga mu maso gusa no ku maboko canke no mubiri wose yino hoho ni yaje no kungidi man no urafise ngidi oyawe ntayo ufise ufise amagufa none buryo uruvuga ingidi niyo nkita uruvuga ingidi nagasusu nubwo kabakangana uko n'ingidi cyacu cyose ni ingidi man rega tinagira ingidi ngo ni biro zirarutana ugaye igisusu abantu bose bafise igisusu man ariko araba ucaye kumbaho reka ari umuntu nenga je nicaya intebe twokicara turi na babiri yona me ari nk'umukobwa akagidi rero gato akagidi ariko ikari muri nombre y'ingidi Alvin ni giki cyora gituma umwanya umwe Alvin atuza ntaguma agaragara mu social media hirya nino je nkora ku social media man hari igihe utawu awucafua gikora igihe uri karmenye nuko je sinigira ama emission bandi mu bindi emission zanye ntezo gushira kwa amakoneri yose kugira ziryohe man c'est ça j'ai eu différence fise ni abandi emission zanye je zirakundwa kubera ziba ziri motivé tu vois wa kare nimbari ari ico abantu bankundira man nikuzo kuma ndabaha ibirungo kuma ndabapachika man ni mamagi sa magi sa onyo situguma dori mungidi harabavuga ngo Alvin Smith ngo amazina akunda gutaginga mu ndirimbo ngo nibo nyene ngo yishimiriza hirya nino ego ngo banani titikis saitonya jo bana Alvin Smith ya bon iyo umuntu agufashije man uramufasha c'est normal nuko mu buzima no gufashanya abarimvye batabavuga amazina mu maririmbo we wibaza yuko hari ugwanko canke nyene ni shwa y'umuntu man kuvuga umuntu mu kintu cawe ni shwa yawe man ego hari muri mvye rero mvugize izina hanyene yitwa Fabilove yavuze ngo kugeranga yagute ngo ari muri bandi batunzwe ngo n'abakobwa nawe abiwabo man ariko ntituri siri kwa biwabo uri siri kwa biwabo cyo nzi abiwabo kandi umva nta bintu by'amabifu oya nta mabifu no kuvuga nyene umuntu yewe nimba ntuze n'umukobwa iyo ni chance yanje bro kandi ndazi iyo chance ni benshi cyane bayifuza nawe nyene bariko ravuga ivyo buryo uwo mutunga yo kweme bisigura ko ataramuronga twese duharanira kubaho bien frère
si byo gutungwa n'umukobwa ivyo biba ari secret yanje man ko ndazi mwese mufa kubivuga mugabo ntimubizi umuntu ubuzi secret indani ya donc c'est ça amahimba ntuzwe n'umukobwa akaba ari umugore wanje je ndibaza yuko biri legal birarekuye kuko twarubakanye turubakanye plutôt twarasinye bisigura ko ivyiwe n'ivyanje ivyanje n'ivyiwe bisigura yuko rero ivyo vyo kuba warurezwe canke utunzweho n'umugore canke umugabo muzigira mariage ntawe uba gitunga uwundi kuko ivyanyu vyose ivyawe n'ivyanje ivyanje n'ivyawe ya rero abo bantu bavuga ivyo n'ababumbafu abajinga ya n'abantu batiyumvira ivyo bigira ku muntu ufise nk'umushugwa dadi cyangwa shuga mami umuntu atanamwe muhuriye umuntu bandi twe turubakanye man donc si yantunze canke je ndamutunze nta kibazo man biri legal birarekuriwe ego Alvin turabona umuduga ngaho uri mu bwoko bwa marque X wayiguze muri ya makontra bakubwira ngo yakoze iki ngo yagize iki canke ivyagize je narongeje amahera man ego kabisa no muduga gena ugurana inasinye kontra mu makombye miliyoni je sindi ngaho kugira nirate mu miduga man ora ubona nimbo z'imiduga urawo valeur wenyene pas besoin yo kuja ngaho man je sindi ndiba abana man ibya vyakera ngo rambari yaya ngo anambaye no shame ya Alvin harabaririmbyi bakunze kuja kwifatira muganga abaririmbyi novuga neza yuko batarabakera cyane kuko Alvin si mu underground Alvin n'umuririmbyi wa kera kabisa yatanguye umuziki kuva kera hari bavuga ngo wupeti ngo buko nyene babafata umengo n'ubupeti nyene buriko burashuha ku marezo sosio kubera wiko arabapeti none ugira barakuze none umupeti ari umupeti ukamaze ukamara kumamagara umupeti cyo kiba ari kibazo ntaba ari kibazo nk'ubu genda gwamagaye umupeti niho wangiza amakosa mugabo nk'ujya mu petit mu cameraman urya no mu petit man et là je peux dire toi petit kono mu petit de toute façon Alvin igifaransa uvuga cinshi wagikuye mu ishure canke wagize kuruduswa mu buterere hari ishure gigisi igifaransa kawaida man ga masite man yo twiga twebwe turiga ko je nize ma école privée yaba kongomani numva umusonga man umva umusonga mu maraho Alvin urafise n'ingeso yo kubegwa cyane watahuye ryari yuko utegezwa kubegwa kabisa wangiri mu buterere man nk'icyambara impuzu ya 300 francs ya 300 francs mu 2001 simya kingayo je mfise 27 ans donc turangana isigura yuko wowe urazizi weye ntiwigeze uja mu Kamenge kuri vayo kugura aga t-shirt za 300 francs t-shirt niza zindi wasanga inumengo ni soutien mengo ni soutien ama colve 300 francs agwa 300 francs ipantaro wayigura 500 francs ukacugenda kugabanyisha kuri 200 francs ugacha babigabanya kuri 5 unavala igihumbi nje narambara bien kuri 1000 francs kandi nkabegwa man ngiye ahantu ganiga mu irohero eba bika muri mu buterere none bisanzwe man rege au mu déplacement bon la mabisi man umva ngiye ahantu nigaga muri secondaire baravuga umuhungu araberewe kandi nambariye igihumbi 1000 francs ubwo abantu bose baravugaga ko mberewe urumva donc kubegwa rero twabitanguye kuva kiyazi cyambira muza 300 butwambariza ama 300000 sinokuwesha mon frère jewe man je siniyemera muzo yanjura hazi murakoze jewe man sibwabwa kera twambaye ibirato vya 2000 francs niko twarifuzaga kwambara n'ivya 20000 cyangwa ivya 200000 mugabo nuko ataburyo twari dufise rero mazi kugira mu buryo uvuga aha ndashobora kwigurira cakindi rero navuga namagando utayiko nzo kwambara cye ndambara man kandi jiwa amahera yanje menshi agira mu vyambago kuko je ndaguharuriye man je nk'ibintu namba nambaye man noti wonye no uvuga sindiko ndirata mon frère uri no muri bakora ama video menshi wowe numva yuko ndezwe neza rero nimba no bandezwe n'umugore nk'abameze ukuse byaza nta numwe atavyifuza hariho n'abavuga uko ugasanga bobo gusohora video n'ikibazo n'uburyo bro gusohora video n'uburyo ko video kwa LR ni 2 millions kuduga man rero urinze ubona mota munakoze video surtout na LR uba waringa nka 2 millions 1 million 500 3 millions 4 millions mfasa mara make man ni Alvin Smith yiteze kuzova mu buzima bwo gupanga ryari ciwe ije cyo kibazo man gupanga nibisanzwe
ngiye Maramvya sinogura parcelle ya 6 million aca ndayubaka nkaja kubayo rero gupanga ntibisigura ko umuntu aba yabuze amahera yo kubaka oya ahubwo abataragira ko wubaka ofisi ibindi bintu bikura akora mugabo si kuvuga ngo gupanga man gupanga tuzokwama dupanze man ibi ni bisanzwe none nturabona abantu bapanga inzu ya 3 million par mois none nkuyo yoba yabuze amahera yo kuyubaka inzu abari economize voilà donc rero gupanga ntibisigura ko wamuze amahera yo kubaka man hari post nigeze kubona hano Alvin ati ngo muri mvye b'abarundi ngo muri kumwe nk'ahantu nko muri bisi ngo ugatakaza telefone ngo wotangora kuyisaba ndi abenshi amakomantere ngo Alvin Smith ngo bidondo ngo nde Alvin izo post nkiza zibonye we waca yibwira birangyohera bro genda ryoherwa cyane ndiko ndagira ama scandal canke abantu ariko barangira ama scandal ndazikunda ariko ni mbizo genda kunda amacanga moto en Swahili ndakunda ama showbiz cyane jewe ndakunda ngumuvugwa man muri ngume ntukwa je mutandushe singyoherwa c'est pour ça nca créer ibintu kugira mu ntuke je gutukwa man ndagyoherwa man biranye excita bro nk'ubu postinze ibintu uri kubwira n'aba bantu ngo murabe kora ama post mpora mbona Alvin ariko aravuga ngo baba type umera nk'uhano ari kumengo harimo agashava bakaca bava ko bose bakaba disabone uwo ukora iki jewe man jewe none ega uje kwiyabona man simana gutumye ni ubuje kwiyabona kubera ushaka gukurikirana ivyanje rero widezabonye nta cyaha bro toka wenda uwo kitoka batakwiyawongina ariko abavuyeyo kubera bona nyene umengo ntaco nimba amvuye ko ndazi n'ivyanje bindi azobibona ku bagenzi biwe kandi ndazi azokwifuza gusuya kandi kwiyabona kugira ngo azoze biramushikira ko yuzabira ku bagenzi biwe Alvin ukumbuki kuri nini je kumukamisha man kumukamisha wewe ayo majambo uri yamubwira kanga iki nko kuri telefone urubimubwira ko kumbuye kumukamisha nakumbuye gukama nkumbuye kubombeka narekwiri none ukumbuye utagize za system ntushobora kumubwira ati basi raba unyaruke uze vuba yafata indege basi yarerete basi niyo mpamvu iri gahora aza kugira akamisho bien munabombeke ibintu bigende neza vyume Alvin yes Alvin aho ndaza ama question yaguheranye man aya ntiyamheranye ahubwo muraniyumvira ati ni giki Alvin Smith akunze gukora kugira bamukurikirana babandanye bamukurikirana uburofa gusa uburofa ni mu nzira ya comedy kurikirwa man amakoneri yose nkora ibisazi byose nivyo bituma abantu bankurikirana iyo abandi muri babantu jewe umuziki wanje umuzuku ndashaka yuko nzobe nateye imbere mu myaka ine hama jewe sinkunda abakobwa ibintu by'ingidi sindaba nta mufollowers numwe woronka mugabe ivyiwacu sigangidi mama ibana man muje ndaza umukobwa wa mbere ngayi Bujumbura afise ingidi nini kuruta y'abandi uramuzi wa kabiri ndamuzi wa gatatu kubera ndi docteur ni jewe ndi ambassadeur w'ingidi mu Burundi untumye ukobwa wa mbere afise ingidi mu Burundi ndamuzi wa kabiri ndamuzi n'amazina yabo ndayazi n'ama contact ndayafise urumva rero ibi bintu tugira nivyo bituma abantu baza sino kuvuze guza n'ibintu biri serie mana uri kurasinziza abantu kandi abantu ku isi yose bafite stress zirenze yo washaka ibintu byo kunetwaya umutwe kwikura mu bwenge wo maze kuzana ibintu biri serie nawe yiriyo mu bintu biri serie ntashobora gukurikirana abantu nimba bankurikirana jewe cyane ni kubera ibintu ndabagirira ndabaryoherama ariko ntubigira kenshi muri indirimbo Jegeze Ingidi waragize uburofa bwinshi cyane Alvin eske indirimbo yari janye n'uburofa canke yari indirimbo nyene yo ku uburofa nyine Jegeze Ingidi wo umva gute none umva nk'umuntu ko Jegeze Ingidi yambaye ikoti canke yambaye hari uburofa wagira no mu maso bikaboneka nyine uhindura amasura ugira ubu nyine voilà nuko vyari bijanye ni director niwe yaguhanuye kugira ivyo bintu cyane moi-même kandi je ama scenario nje ndayipangira kandi je afite ngo umengo ayikoreye hanyene kimwe no yarahantu mu nzira ego Alvin Smith uri mu baririmbye neza navuga neza yuko uharuye mu mazina y'abaririmbyi nka 10 ba mbere Alvin Smith arashobora kubamo ariko ni no muri comedy harimwo muri yani Alvin umengo ntafatira fisi Alvin premier mabovuga bati dupange ikintu kimwe umwe wese apresent ikintu kimwe Alvin yo present iki ko ndumu artiste
apana kuvuga ngo are ngo iri mu vyose uko nyene ko ndi mu artiste oya dufate kategori ya musique ya comedy ushobora kujana na hamwe vuga ndi mu artiste ndi mu journaliste ndi mu youtuber ndi mu influenceur ndi mu musicien ndi mu comédien ndi mu influenceur nkuko nabivuze donc byose biri muri art cyane presenta ko ndi mu artiste ushobora kuvuga ngo ndi mu musicien cyangwa ngo ndi mu acteur non ndi mu artiste muri art byose birimo ego bakunzi ba Wakala TV cyo kintu nagira nakimubaze uri mu journaliste nturi mu artiste oya umu journaliste haravuga ngo ndi acteur ngo ibintu nkora ngo mengo ni comedy hari bavuga ngo ibintu nkora mengo ni comedy ya nicyo nyine bagukundira man nuko nyene kandi urashobora kuba n'umu influencer kuko abantu benshi baragukurikirana ya c'est ça erega influencer je ntacyo nawe hano gumye nitabira gusa influencer ni umuntu nkawo ukurikirwa n'abantu benshi ubu umu influencer kuko abantu bariza gukurikirana uko ubu influence yani urabuzuza urabatire yani una Kiswahili sijui nasemaje unawarizisha unawavutia voilà ya kuvuta ndo kuamfulani mtu unamvutia anakuja kufollow mpaka pale anakuwa atakata aongee kama koresha umwanya ariko aravuga canke ariko aratambuka atambuka nkakoresha umwanya ya nuko kuba umu influencer donc umuntu akagerageza gukora ivyo ukora yani ukamuinspiramo yumva umengo yoba wewe sisi kurabona ari ukuntu usanga umuntu ariko aravuga umva uyu muntu ashaka kuvuga nka Alvin nkakujya mona avuga nka Nina no bajya ari basanzwe bavuga ni nk'ubu mona sisi kubanse kubona mona na Christiana ariko nkino wamengo bavuga kumwe ya kujya rero hajya hariyo umwe yizuwundi ya copy ya Alvin amafaranga yanyu mudashobora gutora mu giteramo ni nkana jewe 100,200 ushobora kuyatora wa ari ibiteramo tuba tubona byo kumutsinda hajya bararenza hajya babamuhaye n'imiburi buri 500 mbala sino kubesha 100,200 sishobora kuyajya mugabo 300-400 ndajya kuko ijana nijya nka murindi ko ndayarese mani inzuzo iri iki donc naho nyine biravana nk'ikiro rusanga cyari yari mbari hehe ndarabana hana hariho ya canke n'umuntu wariyo nkuko ari araho dukora ivya 2 millions 3 millions 1 million donc biravana mugabo jewe ayo ntotura ni 100,200 nka turose ndashobora kuyajya aja muri concert kuri bavuga ngo bari mvye barundi barakenye ngo bavye bavyemera barakenye Alvin aravyemeza yego kuyihemvu kuri Alvin kubera yuko turakenye kuya badufise amara twari dukora ibintu bikomakomeye cyane ndazi twese turafise ama rêve y'ibisazi dufise uvuga je ndashaka nk'ubu jewe ndashaka kuzokura ama collab n'abaririmbyi benshi bo hanze ubazabuze iki amahera inoti nta muntu numwe man twebwe abartiste b'abarundi badufise amara twadukora collab zakaja twadukora video zakajama mugabo turabura amahera ariho na location wakubwira uzane 200,000 kugira ngo wayiguhe unawaza ibaze location ya 200,000 francs ni make cyane mugabo ko yataye dufise ugasanga nanyo location ndayihevye donc tuzi inoti nizo zibuze tuzironse toshokora amateka menshi ariko ababivuga nukuba cafuza canke babashaka gushika kuki mu cafuza nk'amara dufise ariko arababivuga mu gutyoza ati muitike ngo muraremvye hariyo langaje bakoresha ukumva neza ukuminga ariko uri kurarengera umuntu man aho uri kuravuga nabi sino mugabo muri mu mvugo ya neza turakenye man amara dufise none ndakubesha dusamara yo kubaho dusamara yo kwameliora akazi kacu ngo dukora ibintu by'amateka ego bakunzi bakoresha umwanya nagira bakunzi bakoresha umwanya neza na neza jivyo ari binzanye ko Alvin bisa n'ivyarangiye kuko nyene urabona ko hari ivyo yakwevye hari mutumengo ni beef na bizaye mu beef niba ari jivyo uzoshira ko TV nimuzogira Mr koresha umwanya TV canke koresha umwanya TV wa ifo ko aja ko TV kugira ngo urekane kategori urimo yakwari TV ya parce que vous Mr koresha umwanya gusa cyashobora kuvuga kuri umu influencer mugabo imaze gushira ko TV umva ko ni TV and world journalist
urakoze kumpa yindi idea ico nzo kirabana abakomedie bandika gasore gasore ya canke mutima le comédien kigingi le comédien yani uteguza gushaka kategori yawe man ya imbere Alvin hari ikintu rena nciye nibuka gatoyi ihuriro TV gute na Alvin Smith isawa man je umwanya urangura sino nabandi ko ndakina nuko urafite kontra muri mwihuri twarakorana yaya twarakorana bien ariko yari nyene systeme gufasha ya tutari na kontra mugabo urumva je ntafise umwanya nta mwanya mba mfise kandi ni nk'ukubuna gene narabandike ndababwira shaka gukina ya urumva aho mbona yuko nabaye disponible kandi ndababwiye uko bashobora kuca bama mahore nkakina mugabo mbuze umwanya ndababwira kabisa birangoye igihe cyose nivyo ukunda ko dukora utubazo twerece dusozera Alvin umukomedi wa mbere wemera mu Burundi ninde kigingi umurimvyi wa mbere wemera mu Burundi ninde mu bahungu bose mu bakobwa abaririmbyi jewe ni benshi bangyohera se tubaririmba oya inspire wewe mvuga ati vraiment no mwigemeje vraiment ni cyo wangu kabisa kuramaze kurimbana na Shani Queen bamaze kuririmbana na mbere ya EP yawe yarimo abaririmbyi bose akwemeza akabivuga ati je vraiment cishwa kuvuga ka Kelly man Kakiri ashobora kuririmba mu gihe mvuga what the fuck ego frame elle chante bien mugabo abandi yego n'abahanzi barazwi mugabo ciwe mvuze ngo ngire uzi aririmba je nkumva amatwi yanje Kakiri frère ariko ntaramenyekana cyane Kakiri ya givyo je nibindaba je navuze uwo numva kabisa azi kuririmba numva amajwi yo nkavuga abandi mwari barabizi kuririmba ariko ntibakwemeza man Kakiri attention man fais attention frère man elle est magique aririmba bien sana kigingi ko vuze kigingi wewe kutashitimo kabijya neza ari professionnel abandi ni abandi bari professionnel mugabo kigingi ari professionnel kabisa aho umukomedi yitwa Samba Famba uramuzi ndamuzi turakina nama uramwemera ya ubona habuze iki kugira rega Alvin wewe narabonye ko supportinga sana abantu bari Famba arazwi man muri n'umuntu umukomedien c'est bien nkabagasore bande mugabo jewe nanje mbafise uwo mvuga uyu yararenze kandi urumva afise droit kandi urumva ntavuze wewe nta kamaro ko gushavura kuko hariyo nabandi wewe urenze imbere yabo donc c'est ça ego muba presenter nabo muba presenter pana bamenyesha makuru ba journalist muba presenter uvuga ati je vraiment akaga karangyohera ukuntu ninde kuri aba presenter abantu bakora ama TV online non là biragoye je sais pas mugabo barahari ya barahari benshi ya umurimvyi udakunda ni no bose ndabakunda abantu kwa uyari uvuga ati vraiment ndamukunda ariko nyene numve gusa Alvin kuyubaha non jewe why no kwa nk'umuririmbyi non jamais shobora kwa nk'umuririmbyi jamais frère turi muri ntuze nyimwe turi muri domaine imwe frère wobuzanye ugwanga hariko baravuga yuko mbona nkavuga uyu swat kuko man igenda umustar man kandi wako je ndi simple ari undi usanga gasora karimbo kamwe arahinduye imvugo arahinduye démarche ugasanga n'umuririmbyi muri 2022 la uranshisha man kunda kuraba nkavuga what the fuck wibona mu iki akarimbo kamwe urumva uri kura wameza amahembe no calm down ya mugasuvuga mba ndamanga mba ndiko ndashishwa man kakigira kata ukabona umengo n'imvugo kahinduye umva ukabona umengo umva yibona ko ari umustar man arenze no timba shaka abantu bari humble ya nkajiwe ndi easy cyane man ya donc ba simple ya sino je abantu baba UI sindabakunda acuacicuaci ni nayo mpamvu ukunda guhanura ya mushitedi je nimba ngira ibirofa nongira muje le droit yo kugara man ndafise utunoti duke ndafise umuduga mfise iki ndapanze izu yanje nkajiwe ndashobora kugara man mugabo ko iki ntabikora mugasanga akajama gacaba ni wabo ugasanga aracideplace mu taxi cyangwa mabisi cyangwa rege gusanga man gusanga ko arigira katari no calm down
calm down frère yeah man yeah indirimbo y'ibihe byose kuri Alvin Smith ninde mu ndirimbo ziwe ibihe byose Muhama akapera gato cyambere namubonye kuri IG vuga mukama uno mwana nanciki vuba cyanda mu textinga ni urazi ngene ngundi photo postinga upostinga mbese wangu ndiye tukaba bagenzi nkazo gutumira dusangire akabenzi akabenzi mbese wanumiye tukaba bagenzi nkazo gutumira dusangire ingidi akabenzi Muhama uyo mwana namukunze sinifuza yuko yonchika Muhama zigangidi ziwe iyo ndazibonye intege zirancika baby mbese waruzi ko nkubona no muzanje nzozi icyo nzi no kubizi ufise ingidi kuruta bose go down baby papa papa pam 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 mungid baby Mukama niyo ndirimbo y'ibihe byose kuri Alvin Smith ariko urumva neza yuko igize ubuzima bwiwe nyene ni la aussi ndai feeling izindi nyene izindi normal Alvin Smith nirihe kosa umuntu agukoreye utamubabarira vuba cyane kuntuka kwa mama rasta ya wopima akagutuka nk'ubu no gutuka cya igitutsi byo birangi biyavana na façon yavana umwanya nk'utwo twashobora kacu canke biga cyama no sa uburundenge man canke gufata nabi umugore wanje aussi là je peux te détester frère ouais nikiye kintu mu journaliste yo kubaza ukumva wo mukubita nikova non, ça dépend. Ça dépend, mon gars, arrive quand même, arrive usanga biri bizarre, frère. Ouais. Ni hehe umupresenter umuvumbuzi umunyarusako nkatwe yo gusanga ukumva umwanzi Abijya bintu mugira